Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora. Mwaramutse nshuti bakunzi nikaze mu makuru yo muri kano gatondo mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazi. N'amakuru agizwe n'ingingo imwe rudende. Urupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yitavye Imana ku munsi wa mbere. Leta y'u Burundi yemeza ko perezida Nkurunziza yari yariyemeje kuva ku butegetsi uno mwaka yazize ingwara y'umutima. Kamboneza mu mugambo CNDD nabo mamenyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira umwaka wa 2020. Niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera umwaka wa 2020. Iri jwi riri mu majwi ya nyuma perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yumvikanye ko agaruka ku vya manda ziwe ziri mu vyo yavuze ko cane haba mu Burundi mu karere no mu makungu. Abagendanye na perezida w'u Burundi ashengeye hasigaye amezi 2 gusa ngo abisikanye ku butegetsi na General Evariste Ndayishimiye bazomibukira kuki bikuru vyaranze ubuzima bwiwe nibihe. Turabigaruka ko mu kanya isase muri ano makuru mushobora no kumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Imbere kurambura ino nkuru y'urupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza tubwire agezwe hirya nino kw'isi. Urakoze Diane, tuyahere kuri iyi nkuru nyene y'urupfu rwa perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi. Amakungu yatanguye gushikiriza ubutumwa bwo guhoza u Burundi n'abarundi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashikirije ko kw'izina rya leta y'u Rwanda no ku giti ciwe bwite ahojeje leta y'u Burundi n'abarundi ku rupfu rwa perezida Nkurunziza. Mu butumwa yashikirije ku rubuga rwiwe rwa Twitter kuri uyu wa kabiri, perezida Kagame yashikirije ko ahojeje kandi n'umuryango wa Nkurunziza. Uwundi ni umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yahojeje leta y'u Burundi n'abarundi ku rupfu rwa perezida Nkurunziza. Yarahojeje kandi umuryango wiwe. Mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa kabiri, Antonio Guterres yemeza ko ONU ifise ishaka ryo gushigikira leta y'u Burundi n'abarundi mu rugamba rwo guhangana n'umugera wa corona. ONU ivuga kandi ko izobandanya mu twigoro two gushiraho kazoza gatekanye karangwa n'iterambere hamwe n'amahoro ku barundi bose. Abu Kushaibe yahoze arongoye umuhari witwaje ibirwanisho kandi yagizwa ibyaha byo mu ntambara mu ntara ya Darfur muri Sudani, ari mu minwe ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Iyo sentare ifise icicaro Irahe mu Buholande yatangaje kuri wa kabiri ko Abu Kushaibe yishikanye ku bushake bwiwe muri Republika ya Centrafrica. Abantu 18 barapfuye inyuma y'aho ubwato bubiri barimwo bwibiriye mu kiyaga mu ntara ya Ituri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi bashikirije kuri wa kabiri ko ivyo vyabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu kiyaga Albert gisangiwe na Kongo na Uganda. Ibiziga 200 vy'abimukira bamuka muri Afrika yo mu karere ko musi ya Sahara byaratowe mu mazi yo ku nkengera ya Tunisia. Abategetsi bavuga ko hariko hararonderwa abandi 30 bavuga ko bari kumwe nabo. Abandi bimukira babwiye abategetsi ko abafuye zari ingenzi zari mu bwato bwahagurutse mu ijoro ryo ku munsi wa kane bwerekeza mu Butaliyano kandi bwarimwo abantu 53. Inama nshingamateka ya Malawi yaremeje kuri wa kabiri ko ikindi gice c'amatora y'umukuru w'igihugu kizoba ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatandatu. Ni nyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iteshereje agaciro amatora yabaye mu mwaka uheze, ivuga ko yabayemwo ubusuma bukabije. Ayo matora yari yahaye perezida Peter Mutharika
kurongora ikindi kiringo kigira kabiri ku majwi 38 n'ibice bitanu. Urakoze Aloyize kuri ayo makuru. Mu kanya turaca twerekeza mu Burundi twibanda cane ku rufu rwa Perezida Pierre Nkurunziza yashengeye ku munsi wa mbere afise imyaka 56. Leta y'u Burundi yarayiyemeje urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza ashengeye amaze imyaka 15 ku butegetsi. Ni urupfu rwatanguye kuvugirwa mu ntamatama ku munsi wa mbere. Mu itangazo leta yashize ahabona ejo kwa kabiri yavuze ko Perezida Nkurunziza w'imyaka 56 yahitanye n'indwara y'umutima. Desire Hatungimana aratugira ku muriri w'ino nkuru. Amakuru y'urupfu rwa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ijwi rya Amerika ryayamenyejo mu masaha ya 12 z'umugoroba ku masaha y'u Burundi, ariko nubwo twari dufise ivyemezo byose tubanza kubangira imbere yo kuyatangaza. Mu itangazo leta y'u Burundi yashize ahabona yemeje iyo nkuru igira iti: turi mu babaro wo kumenyesha abarundi n'amakungu urupfu giturumbuka rwa Perezida Nkurunziza yitavye Imana ari ku bitaro bikuru, natwe turashoboye vy'ikarusi. Muri iryo tangazo leta y'u Burundi yemeje ko Perezida Nkurunziza azize ingwara y'umutima. Itangazo ribandanya rigira riti: ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu, ni ukuvuga igenekezo rya gatandatu, yari yamye kurorera urukino rw'amaboko volleyball mu ntara ya Ngozi, niko kumva amerewe nabi ahavajanwa mu bitaro vy'ikarusi mw'ijoro ry'uwa Mungu. Muri iryo joro yakomeje yumva amerewe nabi, ariko bidakabije kuko yashobora kuvugana n'abamugwaje. Ibintu vyavuye biba bibi kuwa mbere mu gatondo, naho ariko bitari bikabije kuko yashobora kuvugana n'abamugwaje. Ibintu bihava biba bibi kuwa mbere mu gatondo kuko yahavuye yitaba Imana nk'uko itangazo rya leta rivyemeza. Muri iryo tangazo leta yahojeje abarundi, yongera ishiraho ikigandaro c'imisi ndwi guhera uno munsi wa kabiri. Hagati aho leta itangaje ivy'ingwara y'umutima mu gihe hari amakuru yavuga ko Perezida Nkurunziza ashengeye ku myaka 55 yaragwaye umugera wa corona. Kuva tukimenya ivy'ugo rupfu ku munsi w'ejo, twarabajije abari mu nzego barimwo umuvugizi wa Nkurunziza Jean Claude Ndenzako aduhakanira amakuru y'ubugwayi bwamuvugwa ko, avuga ko avyumvanye twebwe. Niko gukomeza tubaza umuhanuzi we w'irinyamitwe uno munsi. Mu butumwa yatunungikiye tuvugana kuri message agira ati: rindira gato, leta irasohora itangazo mu kanya. Iryo tangazo ryasohotse turiko turavugana n'umwe mu bashinga amateka batwemereye ivy'ayo makuru, avuga ko bamwe mu bashinga amateka basubijwe inyuma ku munsi w'ejo ibikorwa bitabaye. Nkurunziza yitavye Imana mu gihe umutambukanyi wiwe akiri kwivuriza umugera wa corona i Nairobi muri Kenya. Amakuru nayo dukura mu bitaro vy'Ingozi amenyesha ko n'umuvyeyi wa Perezida Nkurunziza, mama wiwe, agwariye mu bitaro vya Ngozi mu cumba nimero 5. Umuhanuzi wa Petero Nkurunziza w'irinyamitwe abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter uyu munsi kuwa kabiri yanditse ubutumwa bugabisha muri rusangi ku makuru yise ayo mwibarabara. Muri ubwo butumwa Nyamitwe yagize ati: muragabe mwima amatwi ibiriko biravugwa mwibarabara ku Burundi. Turi igihugu kirangwamwo intwari z'abagabo n'abapfasoni bize kurengera intambamyi zose twifashishije iragi rya Perezida Nkurunziza. Nkurunziza yashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005, akaba yakomoka mu mugambwe CNDD FDD, nawe wavuye mu muhari wagwanya leta y'u Burundi, umuhari yinjiyemwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 aho yaravuye muri kaminuza y'u Burundi, aho yigisha mu gisata cyo kwinonora imisi. Ashengeye mu gihe kuwa 20 ukwezi kwa gatanu hatowe umusubirizi wiwe ari we Evariste Ndayishimiye azimikwa igenekezo rya 20 ukwezi k'umunani. Ariko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi yo mu mwaka wa 2008 mu ngingo yaryo y'ijana 21 mu gace ka kabiri imenyesha ko iyo umukuru w'igihugu yitavye Imana aca barasubirirwa n'umukuru w'inama nshinga amateka. Nkurunziza akaba asezeye isi y'abazima asize umupfasoni n'abana 5. Perezida w'Uburundi rero Pierre Nkurunziza ashengeye hasigaye amezi 2 gusa ngo abisikanye ku butegetsi na General Evariste Ndayishimiye aheruka kwemezwa ko ari we yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu. Ariko none biracakunze ko General Ndayishimiye arahira igenekerezo rya 20 ukwezi kwa munani nk'uko vyari bitegekanije mu kirangamisi ca Seni. Ibwirizwa nshingiro rivuga iki kuba aramusubiriye mu kurindira ko mushasha arahira?
kuri utwo tubazo twose mugenzi wacu Edi Gwema yikoze kuri Professeur Pacifique Manirakiza, umuhinga mu vy'amategeko akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Ottawa muri Canada, agiye kudusesangurira. Urakoze Edi, nashaka bwa mbere nifatanye n'abandi barundi kugira ngo mpoze umuryango wa Nyiricubahiro Perezida Nkurunziza, umuryango wiwe w'amaraso, umuryango wa politike hamwe n'abandi barundi. Rigitegekanijwe n'ibwirizwa nshingiro nk'uko ryatowe mu 2018, ariko iryo bwirizwa nshingiro naho ridategekanya ibica biba iyo umukuru w'igihugu yitavye Imana hari uwundi amaze gutorwa, afise ukuntu ritegekanya uburyo bwo gusubiriza urwego rw'umukuru w'igihugu. Bivuga rero ko iyo umukuru w'igihugu yitavye Imana canke yatanze imihoho canke hari izindi mvu zimubuza kubandanya akora akazi yahora akora, bivugwa yuko umukuru w'inama nshingamateka niwe aca musubirira vy'agateganyo zo gusubirira vy'imfata kibanza. Ico gihe ni gihe sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro iba yamaze kwemeza yuko urwego rw'umukuru w'igihugu ata muntu, iyo ntebe ata muntu ayifise. Ubu rero ikintu navuga kitari gitegekanijwe ni uko hategekanijwe igihe hari umukuru w'igihugu ari yatowe mugabo atari bwimikwe. Ariko ivyo rero je nibaza yuko umuntu ashobora gukoresha iyo ngingo y'121 sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yosoma itegeko uko nyene, hanyuma umukuru w'inama nshingamateka akaba ariwe barafata iyo ntebe. Mu bisanzwe inzego z'imfata kibanza muri ico gihe usanga zifise intumbero zibiri. Intumbero ya mbere nuko utegerezwa gusubiza vy'agateganyo ku rwego rw'umukuru w'igihugu kugira ngo igihugu kigire ubukiramutswa, ariko intumbero ya kabiri nayo ni yuko hategerezwa gutunganywa amatora kugira ngo abanyagihugu bitorere uwusubirira umukuru w'igihugu. Muri iki gihe rero turimwo, murabona amatora yahejeje kuba, urumva ntawovuga ngo uwo mukuru w'inama nshingamateka yoba arafata vy'agateganyo yoca asubira guhamagaza amatora. Ivyo ivyo bifise ifatiro, bifise ishingiro. Ico nibaza gusa nuko kugira ngo nyene igihugu kigire kiramutswa imbere yuko inzego zavuye mu matora zitangura akazi, nibaza yuko yofata umukuru w'inama nshingamateka yofata ico kibanza, mugabo akagifata umwanya mutoyi ukenewe kugira ngo batunganye bategure iyimikwa y'umukuru mushasha. Hanyuma se hari icyo itegeko rivuga ku gihe uwo musimbura agomba kutarenza yatangiye gukora ku kazi? Ubuye turi mu gihe hari umukuru w'igihugu yatowe, yamaze kwemezwa na sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Naho nyene mvuga nti uwo mwanya w'ifata kibanza, uwo mwanya mutoyi kugira ngo bategure iyimikwa giwe. Hari n'abandi bibaza niba umukuru w'igihugu yarahizwa mbere y'uko abagize inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka batararahira, dore ko amatora y'abasenateri yo ataranaba. Eko ubuye je nibaza yuko turi mu bihe bidasanzwe. Iyo turi mu bihe bidasanzwe rero ari inzego zisanzwe zihari, inzego z'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka zisanzwe zihari, kandi hariho ingingo imwe yo mu ibwirizwa shingiro ihenze urengana 288 ivuga ko izo nzego zibandanya zikora gushikaho izindi zizokwimikirwa, zizofatira amabanga. Urumva rero urwego hari urwego rumwe rubuze, ni urwego rw'umukuru w'igihugu. Urwo rwego rero nibwo baba bariko barasubiriza. Je nibaza rero ko na kimwe cobuza yuko umukuru w'igihugu arahira imbere y'izo nzego zihasanzwe. Profeseri Pacifique Manirakiza, umwarimu by'amategeko muri kaminuza ya Ottawa, ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye radio Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Dutandukire ubu naho ku vyo bamwe n'abandi bavuga inyuma y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza, duhereye ku banyepolitike bari mu Burundi. Ambassadeur Isidore Mbayahaga w'umugambwe UPRONA yavuganye na mugenzi wacu Frédéric Nkundikije. Nyakubahwa Ambassadeur Isidore Mbayahaga, muri mu Burundi mwegereye n'abategetsi mu Burundi, hari amakuru heje kudushikira avuga ko nyakubahwa Perezida nyakwigendera Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yitavye umuremyi
mwebwe ku giti cyanyu c'umurundi akunda igihugu akunda amahoro, iyo nkuru mwayakiriye gute? nyakubahwa Frederic, mwakoze kutubaza ibyo bintu, natwe turabibonye turabyumvise ko uvugira leta yagiye kubishikiriza, twabyumvise kuva kare bivugwa nk'ibihuha, ntitwari tuzi yuko ari byo, gabo ni inkuru wumva ibabaje, inkuru y'incamugongo ko kubura umuvyeyi nkurunziza biragoye. Yari arengeye kuri ivy'umukuru w'igihugu ko yasa n'uko yari yarabaye umuvyeyi w'abarundi bose, twamwiyumvamo nk'umuvyeyi, kandi twari tumaze iminsi tumubona akomeye, ayaga n'abantu, aremesha ibikorane, atwigisha gusenga. Ubu rero twabyumvise, urumva nta kirekire numva nabikubwira ko mugabo abarundi bose turababaye, turagandaye, dusa n'uko igihugu ritwurukiye, nk'uko biragoye kwakira tunababwira mugabo turashimira leta kuko yabifashe neza, ifata mu minwe, iradusanisha. Yego hatubwiye nyene ngere kwifata mugabo ntakubesha, turababaye. Umutekano wifashe gute muri iki gihe? Abarundi nka benshi baguye mu gahundwe nk'uko mubivuze, umutekano wifashe gute muri iki gihe? Umutekano wifashe neza, umutekano n'amahoro. Abarundi bari bamaze kuba umuryango umwe, nta kintu cohungabanya umutekano cyangwa umuntu ngo arabe n'abundi kubera ibyo, kuko twese tubuze umuvyeyi twakunda. Abarundi baratekanye n'amahoro impande zose, turumva ko umutekano hari, kandi leta yabifashe mu minwe. Nibaza inzego z'umutekano zose, nibaza noneho ko nta kijya guhungabana uretse yuko twahungabanya imitima gusa, ariko ivyo nibaza yuko naho umwansi iyo ugomba kubyikikamwo adashobora guhungabanya abarundi ngo bamukundire. Nk'uko bitegekanijwe, umutegetsi yatowe n'abarundi General Evariste Ndayishimiye azoshikira ubutegetsi mu kwezi k'umunani itariki 20. Imbere yaho mwibaza ko hokorwa iki? Jewe ubu nyene nibaza yuko ataco nohava ndabaronka yakinyishe kuri ico kibazo, kuko amategeko ahari aratomoye, kandi abarundi n'abantu bamaze gukura mu vy'intwano vya demokarasi. Nibaza yuko ababijejwe bazoheza bakamenya ibikurikira ingene vyogenda, kugira nk'uko mwari mubivuze igihugu ntigihungabane, ahubwo igihugu ciyubake na rwose, kuko yari umuvyeyi yarikiremesha, kandi iragi yari yaraza abantu nuko yigisha abantu guhagarara nk'umuntu umwe, bakagwaniriza umwansi hamwe, hanyuma ibibazo bije. Nibaza yuko igihugu kirimwo abagabo nta kibazo, bazoheza bamenye ingene bavyifatamo. Ambassadeur Isidore Mbayahaga, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mutoye muri iki gihe c'umubaro udasanzwe. Murakoze namwe kuturemesha, murakoze, numva novugize murakoze. Murakoze cyane. Mu bamenye vya hagufi perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza harimwo kandi Professeur Deogracias Nkinahamira, yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Yego, murakoze cyane, namwebwe n'ukuri mu mamagaye ariho nziza gusoma ivyanditse, kuko habonetse na communiqué de gouvernement. Yego, ni inkuru ibabaje cyane, inkuru y'incamutima, kuko nta murundi n'umwe atababaye, nta n'umwe atubabara kubera urabona inkuru nziza n'umuntu yakoze ibintu byinshi mu Burundi, yakoze byinshi abarundi, kandi nta muntu n'umwe atashikiriwe. Icyo kintu ni ikintu kiboneka cyane, kandi atari ukwirinda kukirondeza ibindi ubaza n'ibindi ubona iyo duze mu gihugu hagati, aho uciye hose urabibona, kandi ubona abantu ingene bameze, kandi bahura yuko ari umuntu w'intungane kandi uzi gutunganya ibintu. Imana rero umugabo urabona ikora ibyayo, kandi ikoraho ibyo ishakiye. Urabona n'umuntu yakunda Imana, yishyize imbere no muri constitution. Ubu rero ko yagiye nyakwigendera nyene, n'ukuri Imana imureke icyicaro cyiza, kugira ngo azobandanye n'ubundi adufasha, kuko twebwe turemera nuko natwe bari hafi yacu ashobora kubandanya adufasha. Ibikuru rero ni iki? Nuko abarundi botekana, kandi bakamenya ko Imana iyo hageze ko ikora ibintu abikora, kandi iyo ibikoze twebwe tubona ngo ni ibintu bitameze neza, mugabo bigahava tukabona icyiza cyabyo. Ubu rero birahari, yaramuhaye amagara, iramuha ubwenge, iramutuma gutunganya ibintu by'abarundi,
kugeza aho atunganya byose n'ibintu by'amatora urabona byari byaheze bamaze kugira amaresulta amaprogrammation y'amaresulta umusubirizi arahari arazwi igikuru nuko ibyo byose bikoze akabibandanya kugeza aho bitunganya byose akabisiga byatunganye n'ibyo ni byo gushimira Imana kabisa. Iyo nkuru ibishe yaje nk'icaduka ku bwanyu abarundi bayakiriye gute? Mu by'ukuri abarundi twajakira uko nyine twaguye mu gahundwe abantu bose nta muntu n'umwe yavuga n'ubu aho hanze jewe natembere nasanze kandi imituka igenda abantu bajakiriye neza kuko baratekanye barahoze nta kintu na kimwe n'ukuri nta gakacira nta muntu yundikiye kandi nibaza ko hatari ikindi kintu kizoba nta kamaro kuko ibintu byose narakubwiye ko yasize bitunganije birahari hasigaye ko ari ibintu bishyirwa mu ngiro abahari nabo basanze bamukurikira mu gutwara igihugu nibaza ko bariko barabitunganya kugira ngo icyo mu gitondo bazoze batubwire byose ibikurikira. Ibwirizwa shingiro ry'Uburundi ritegekanye iki mu gihe umukuru w'igihugu atagishoboye kurangura aya mabanga no mu gihe umutegetsi yatowe n'abarundi atarashikira amabanga yiwe ibwirizwa shingiro ritegekanye iki? Jewe ibwirizwa shingiro narisomye mugabo Burundi mukano nibuka byose birimo mugabo barategekanya neza yuko urabona nk'umukuru w'igihugu yatowe ahari nibaza ko iminsi yari isigaye amezi abiri gusa kugira ngo abe yinjonize nibo kwirirwa basubira inyuma barondera ngo nirebe kumusubira cyangwa uwundi yasubira kumusubira nibaza ko umukuru w'igihugu arazwi kandi nibaza ko ari ibintu bishobora kuja bibandanya nta kamaro kwirirwa basubira hirya no hino ngo ni uko bakurikirana amategeko hirya no hino kandi noneho urumva nawe hariho umukurikira urabona komisiyo yategura na premier ministre ngaho bari none epui baravuga na perezida du parlement baravuga mugabo nibaza yuko aho tugeze uko nibaza jewe ku bwanje kubwo Burundi kandi numva politike numva ibintu nyene bigenda mbona yuko atagisigaye kuko umukuru w'igihugu arahari kandi yaramaze kuba proclame hasigaye gusa investiture nibaza ko ico kintu arico gicumi cy'indiro ciwanje kandi nibaza ko kikwiye gushigikirwa. Professeur Deogracias Nkinahamira murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika muri ibi bihe bitoroheye Burundi. Yego murakoze cyane namwe mudufashe mugerageza gukwiza amakuru meza ko ari abantu urabona Burundi burakundwa n'abantu batari bake mu Rwanda bivuze n'abantu mweze mu kwiza abantu bahumbe ko dutekanye atangurane dufise nibaza ko ibyo byabaye turababaye twese turabaye mugabo ibindi bihari hariho abashingane y'abarundi bakomeye hari abarundi ibintu bashobora kuza bibandanya akabisubiza mu buryo murakoze namwe. Murakoze cyane. Mu basangiye urugendo rwa politiki na perezida Pierre Nkurunziza harimo Gervais Rufikiri. Uyu yabaye umukuru w'inama nkenguzamateka kuva mu 2005 kugera mu 2010 ahava abicegera ca perezida Nkurunziza mu 2015 kugera ahunze igihugu inyuma y'uko we n'izindi nararibonye z'umugambwe CNDD-FDD ziyamirije iyindi manda ya Nkurunziza mu 2015 yavuganye na mugenzi wacu Edi Gwema. Urupfu ni ikintu kibabaje unataravyo rushikiye ni umubabaro ku barundi babuze umukuru w'igihugu kandi bitwereka yuko umuntu wese ahari urupfu ntiruraba icari nuvuga yuko ni urupfu rurimwo icigwa c'uko abantu bose bangana imbere y'urupfu. Bwana Rufikiri wakoranye na nyakwigendera Pierre Nkurunziza kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2015 ibyo ari byo byose nk'abantu bakorana nk'abantu muri rusange hari ibyo mutaje kumvikana ariko mu bijyanye n'imikorere n'umuntu ku giti cye mwabanye gute? Twarakoranye ibintu bitari bike kandi byafashije igihugu cy'u Burundi kugira intambwe imbere muri bimwe bimwe byashoboye kurangurwa mu gihe nari n'abahuri mu nama nkenguzamateka cyangwa igihe nari cegera c'umukuru w'igihugu. Hariho byinshi rero byashoboye gukorwa bitunganiriza igihugu c'u Burundi hanyuma kandi noneho n'igihugu cyariko kirava mu ntambara umuntu agereranije ibihe twarimwo kuva mu mwaka wa 2005 n'umwaka wa 2015
byari ibihe biteye imbere cyane ugereranyije n'ibihe Burundi bwari bwaciyemo by'intambara. Iyo yari intambwe nini. Ingorane zaragiye kuba n'ibyo muri iki kiringo ca gatatu, mugabo ibyo nzi neza n'ibyo twakoranye mu bihe byiza kandi byarafashije igihugu. Uko twatanguye dukorana mu mwaka wa 2005, nabona yuko yari afise inguvu n'ishaka ry'uko Uburundi bwoba Burundi butanye n'Uburundi tuvuyemwo, ari naho hashoboye gukorwa bitari bike kugira ngo turabe yuko twosezerana n'akahise kagiye karanga Uburundi kabi. Hama mu buzima bw'umuntu aragira ibimubangukira n'ibimugora. Hariho ku ntwaro byose ntibyagiye bibade, hariho ibyagiye biragorana mu bisata byose. Nk'ubutunzi bw'igihugu ntibwagenze nk'uko twari twifuza ko bwogenda, mugabo bimwe ntibyaba bivuye kuri we. Ariko hariho n'ibindi kumurebye bitagenze neza, dufatiye nk'ingene ko muri tunganya igihugu hariho abataryubahiriza ngo baritunganye neza. Ibyo ni bimwe byagiye biranga intwaro. Bwana Gervais Rufyikiri, mu gusoza, Perezida Nkurunziza apfuye adatanze ubutegetsi ku wamusimbuye ari we General Evariste Ndayishimiye, byagombaga kuba ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa munani. Nk'ubutumwa ku Barundi n'abandi bategetsi bagiye gusubira mu mwanya yari arimo n'ubuhe? Ikintu cya mbere nifuza ubu ni uko Burundi butosubira mu njyane nk'izo twahitiyemwo zihitana abantu benshi, abagwana n'abatagwana. Hari intambara, murabona haba amarira menshi. Icyo ko navuze ntangura urupfu rw'iwe, ahubwo abantu babona ko umwe wese ateza kubaha mugenzi we, ntihagire abasubira gukwegera abandi bantu mu njyane, kuko impera n'imperuka twese inzira n'imwe. Amategeko y'igihugu arategeka ingene inzego zibandanya, n'iyo wazirongora agize ibimugora canke akitaba Imana. Ico rero no kwipfuriza bazobana barongora Burundi no gutunganiriza bose, na cyane cyane bakore ku buryo Abarundi biyumvamwo igihugu cabo, bakumva ko batekaniwe mu gihugu cabo, bagatunganirizwa. Nuvuga hakaba ubutungane bungana kuri bose, Abarundi bose bagafatwa bakurikijwe amategeko, bakubahirizwa. Nico nyamukuru. Hama ibindi na byose bizaheza bigakurikira. Iby'ubutunzi, indongozi h'ubutunzi abantu, indongozi ishiraho ibituma umuntu ashobora kwitunganya wenyene, akitunganiriza ibyiwe, ahubwo akaba ari watunga igihugu. Bwana Gervais Rufyikiri, wabaye Vice Perezida wa kabiri w'igihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2015, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Ego, urakoze rwose. Barakoze bagenzi bacu, ikaba ari no kuri ivyo vyaranze ubuzima bwa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza dusozereye amakuru yacu ya mbere yo muri kano gatondo. Imbere yo guhana agahindukira ariko tugende tubibukije muri make ko Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yitavye Imana kuwa mbere. Leta ivuga ko yahitanywe n'indwara y'umutima, mu gihe hari abakomeje kwemeza ko yahitanywe na virusi ya corona. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ashengeye ku myaka 56 irimo 15 yamaze ku butegetsi. Mu makuru yacu ari imbere turaza gukomeza tubumvisha ico bamwe n'abandi bavuga inyuma yo kwitaba Imana kwa Perezida Pierre Nkurunziza. Amakuru yo muri kano gatondo yegeranijwe na Fatuma Alimasi Kalala, yarahagarikiwe na Etienne Karekezi. Kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazo. Izina rya bagenzi banje bose ndabikibanure ndabipfuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose. Mugira umunsi mwiza.